Yesu araryoshe we, Yesu araryoshe kandi amereye neza. Yesu arantangaza kandi arankunda. Yesu araryoshe nshuti, Yesu araryoshe kandi amereye neza. Yesu arantangaza kandi arankunda. Yesu araryoshe we, Yesu araryoshe kandi amereye neza. Yesu arantangaza kandi arankunda. Erega Mana urumva, 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 erega Mana urumva. yangiriye neza, Yangiriye neza, Mwami yampaye amahoro, yangiriye neza, yampaye agakiza, yangiriye neza. Ya nzibera mu mahema yawe, yawe nzibera mu mahema yawe. Hari indirimbo ivuga ati hagarara ku munara wawe ngwahunda. Mu bisanzwe Imana igira neza uko bukeye uko bwije, aho uri hose wumva wokwama wibuka kugira neza kwayo. Niwe umuririmbyi umwe yaciye avuga ati irashoboye iyo Mana, nta kintu kinanira, ikura ku cyavu iyo Mana, igicarikana n'abakomeye. Na wewe warabibonye kwari Imana ikora ibikomeye. ayo muri ndende Ego bamugenzi wacu, ego ngo abasiti bakugurira nawe porotayi nawe bitobera burya twese vyotubera. ego Ijya ndigora yenda abasiti bakuguruye porotayi ati nawe bitobera. burya burego byo kubita Gacari shase za nyuma nazibonye muri Yesu, n'aka kabiri mubona ni shase za nyuma. Natwe tugeze ngaho gusa ati shase za nyuma twazibonye muri Kristo Yesu, ati n'aka kabiri mubona ni shase za nyuma. Acabwira aririmba iyo debari ishure kaminuza y'Imana. Iyo debari harababaza cyane. Iyo debari uhari biragora cyane, kandi uri debari nta muntu n'umwe aguhanigwere. gukabaru gucecekwa abandi babaye neza, ukararu ubusaba ndiba ukamanika imbabura abandi bariko barateka. Ariyo nibuka neza. Imana igira neza. Yesu agira Yesu araryoshe we, Yesu araryoshe kandi amereye neza. Yesu arantangaza kandi arankunda. Uwo muri kandike n'abashabwa mbega urukundo rw'Imana yacu rwo ruharuse ruragurika, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo.
watumye yesa za mwisi yacu ngo tuhature mbere naw'ichangazi watumye samwa kira. Umwana w'ichangazi yari yasabye se ivyiwe byose ati umugabane wanje ntuwumpe je nivire. Ariko ico gihe uwo mwana w'ichangazi aragenda agera ku rugero rwo gusangira n'ingurube. Urumva aho hantu yarageze kumva yogira umunoho wo gusangira n'ingurube atunze, kuko yari yageze muri yanzara twavuga yanzara iteye ubwoba, aja mu byo gusangira n'ingurube. Ariko aribuka ati muhiri wacu haba abantu benshi kandi bose bafashwe neza, ati reka basi ndasubira muhira kwa papa ndabe papa ariko ashobora kunyakira. Ati wa mwana w'ichangazi urukundo Imana idukunda ngo niko rwatumye undi mwana ise yakira uwo mwana w'ichangazi agarutse. Imana ikugiriye neza kandi Imana irushize kwitaho, nta hantu namuwoshika ugarutse ku Mana Imana icyo kwakira ivyo urimo byose. Imana irakuba hafi kandi uyegereye irakwakira. Ubu twari kumwe yitwa Jerome Birabogaboga, ni umuririmbyi akunda Imana kandi n'umuririmbyi namwe bakunda, ni umuririmbyi nkunda cyane kandi yaciye mu bibazo byinshi cyane. Ugiye kuri YouTube uzobibona, yashize intahe kuntu yabaye imfuvyi, yabuze icyo gufungura Imana ikakimuha, n'ukuntu yakoze mu kazi ko mu nzu kandi Imana ikamuhindurira ayandi mateka. Ni Imana ishoboye byose, atakintu na kimwe kinanira. Reka mugabo agenda wene avuze agira n'akajambo na gato uko kangana kose agutera ivyizigiro. Wowe uri mu bibazo bitandukanye, agushiremo ivyizigiro, akwereke ubushobozi Imana ikora mu bana bayo. Yego, Imana ibahezagire cyane. Mugenzi wanje Imana imuhezagire, umukozi w'Imana, journaliste Jedeo, umukozi w'Imana twubaha kandi dukunda, umuririmbyi. Imana ibahezagire, Imana tugire neza cyane, ntawe uvuga ngo abiheze. Ariko reka ntangiye adresse, nakoze ibiganiro byinshi, twagiye ku biganiro byinshi, kenshi twakunze gutanga ama adresse, ni kuvuga bishobotse ntidukunda kubonekana cyane, turakunda gufatirwa kenshi gitaba turi hafi mu kino gihugu twatembeye turahandi hantu. Rero ni kuvuga ndabatumiye mwese kuri YouTube mubandanye kudukurikirana, mushaka subscribe, tunabatumira bishobotse muze muri Nyakabiga kwa Mungu niho tuzoba turi, niho tuzosengera umurimo wa Data, niho tuzoba turi. Mugire umugisha Nyakabiga, karibu abadukurikirana mwese, Imana ibahezagire. Yego, mugire umugisha. Murakoze cyane. Ariko mugabo ugende ubarangije n'isengesho. Gusenga Imana nivyo bitugize, kandi gusenga niko rufunguzo rwugurura byose. Uri mu bibazo wame gusenga Imana, kandi Imana ikuba hafi akaguha inyishu. Gusenga nino byiza, reka ugende usengera hariho abari mu bibazo bitandukanye, ari mu bibazo waciyemo, abari mu bibazo bitandukanye, ubasengere kugira ngo Imana irushize kubaba hafi no kugira icyo ikoze ku bwabo. Turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu turagushimiye, hamwe cyubahiro mwizigirwa mwiza. Imana ndakwinginze ongere guhezagira abantu bose bari kwadukurikira kuri YouTube, ubahezagire Mwami. Amajambo meza ariko tuvuga cyane indirimbo turiko turirimba, ngurega Mana uri Imana, ngurega Mana urumva, Ngodebayi ukora kure cyane ugashyira hejuru. Habwa icyubahiro Mwami Yesu. Hari abari kure Mwami, uno munsi hari abashonje ubagaburire, hari abakenye Mwami ubakure mu bukene bwabo, hari abari mu bitaro ubahumurize Yesu Kristo, hari ababuze abana Yesu Kristo no munsi bitwingumba. Ariko ndabasengeye ongere gutanga ibibondo kwabyeyi Mwami babuze abana, mu izina rya Yesu Kristo wihese icyubahiro Mana nzima, uzobugize neza. Hezegire umwe wese n'igikorwa akora, ongere kumuha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Utanga abana mu rugo
ku mugabo n'umukenyezi bubatse batararonka umwana, uhezagira abigeme bakeneye kubaka ingo zabo bafise imyaka iriko irakura n'ikiraba myinshi, ubagendagendere mwami, ubakorere ibitangaza, utange mariage nziza zimeze neza, uhezagira abasore bakeneye kubaka inzu zabo babuze amafaranga, bugurira imiryango, abasore bashomereye baha akazi, abigeme bashomereye baha akazi, abakenyezi batagira akazi barize bafise amashuri ugere kubahezagira, mana zibahobesha ibize n'amakaminuza n'umusatsi akazi bafise, ubaha akazi, ubahe promotion, utange passport, ucinzira hatagira inzira, wese agenda aho yifuza kuja, utanga umugisha ukwiriye mwami Yesu neza. Urakoze mwizigirwa mwiza, muhabwe icubahiro muri byose, bisabye tubyize rishimanike muruka muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Gedeon Niyongira hamwe na Jerome Batazira birabogaboga. Jewe tuzosubira, Imana yasubiye kumpa ikindi kiganiro twoshobora gukorana. Turi kumwe kandi mushize kubana nacu muri byose. Imana ishize kubahezagira mugire ibihe byiza. Imana yayo kandi yongere ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Murakoze. Mwarahezagiwe cyane. Amen.